Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kabiri ntwarane 2021 umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yamenyesheje yongera aratanga umuco kubijanye n'urupfu rw'umwigeme yapfuye yagiye guhimbaza isabukuru kubijanye n'abasubiriye abandi mu kazi ko gutoza amakori ya komine ibijanye n'abandi bantu bafashwe kuvyerekeye urupfu rwa Kubwimana Thierry rwabereye mu Gasekebuye ngahi Bujumbura ndetse n'ibindi vyinshi. Igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu Carama ya muri Carama ya gatatu ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Ntahangwa hari umwigeme yitwa Mushimiyimana Jacqueline yatumiwe n'umuhungu avuga ko basanzwe bakundana yitwa Bonide Niyonkuru batazira bugufi amutumira ngo kugira ngo amunezereze ko yahimbaza umunsi we w'amavuko. Hanyuma rero uwo mwigeme yasubiye kuboneka bukeye ari kiziga azanywe n'uwo muhungu muhira aho yaba. Nyuma rero y'ivyo igipolisi cyaciye gikora amatohoza cyatanguye gufata abantu benshi harimwo abo bari bagiranye uwo munsi mukuru, harimwo abo yabako, harimwo rero n'uwo muhungu bari basanzwe bavuga ko bari basanzwe bakundana. Hanyuma kirakora amatohoza yimbitse gica gisanga uwo mwigeme yakoroye inda, yagerageje gukorora inda, hanyuma bigenda nabi irahava iramuhitana. Akaba rero yapfuye. Amatohoza yerekanye yuko uyu bavuga ko ari we bakundana, ari we yamufashije no mu kugura imiti yakoresheje, kandi akaba yagiye gupfira mu maboko yiwe kw'iryo joro ryose bari maranye mu nzu nyene yiwe y'uwo muhungu, uwo muhungu abamwo. Rero akaba yaciye afatwa ku mvo z'amatohoza. Amatohoza kandi akerekana yuko ivyo miti yanyoye yari yayifashe hari hacindwe ko yari hafi indwi ko yari yayifashe igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma murumva ko vyagiye kuba yagiye gucikana ku munsi ku igenekerezo rya 25 bukeye baraye bagize uwo munsi mukuru. Rero uwagirizwa ako kabi akaba yarafashwe. Kubijanye n'urupfu rw'uyu mwigeme umuvugizi w'igipolisi ahamagarira urwaruka kwihangana no kwirinda guhuza ibitsina hataragera. Rutera akamo urwaruka ko kunyifato rukwiye kuza ruragira. Ugufa k'uyu mwigeme byarabonetse neza mu matohoza yuko kwavuye kuko atigeze atabarizwa, areka gutabarizwa kandi n'uwo muhungu yavuga ko bakundana kuko yari yaje muri urwo rubanza ameze nk'ukomeye nubwo ngo yagumye ava kuva agize afashe iyo miti yo kurinda yagumye ava gushika apfe. Urumva uwo muhungu yarabimenye kandi yari amatohoza yerekana yuko no mugambi wo kurinda vyose yarabizi, ntiyigeze bamutabariza kandi yarabona yuko aguma ava. Ikindi igipolisi cabonye nuko basanze ikiziga c'uwo mwigeme yari yambaye ipantaro y'uwo muhungu nyene bakundana, cyari cyambaye iyo pantaro y'uwo muhungu bakundana. Basanga aranambaye na tuya tuntu bakenyezi bari mu butinyanka bambara, barabasanga ariko afise n'amaraso mu gihimba cirondoka. Ariko ivyo byose babibonye ikiziga bukeye yari yararanye n'uwo muhungu avuga yuko ari umugenzi wiwe. Aha rero akamo kandi twotera no gusaba urugwaruka ko bishitse bakarugwamo bigashika bagatwara imbanyi batifuza ko boheza bakitura abaganga ko nibo bajejwe gufasha ugize ingorane z'amagara, hako baza kwiyumvira ko bashobora kuja kugirisha ibintu ahantu mu rufuri bishobora no kuvamwo ibiheza bikabahitana. Tukanasaba kandi ko ababa babonye abantu bari mu ngorane nk'izo ibibazo nk'ivyo boheza bakabatabariza, ntibabe nk'uyu muhungu gito
aho kumutabariza yamurese akamupfira mu maboko. Umuvugizi w'igipolisi yongeye gutangaza ko batatu mu bagore b'Igitega bakoreye ubugizi bwa nabi umwigeme yitwa Bukeyeneza Berize w'imyaka 27 mu gusuka ipiripiri mu gihimba cirondoka ciwe ko bamaze gufatwa no gushikirizwa ubutungane. Kabiri guheze hariho ibintu vyagiye birakoreka birakogwa mu kibano, gira namwebwe mwagiye murakurikirana cyane kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi twagomba kugaruka kuko bimwe igipolisi cyabikoze ko amatohoza ibikiraba. Ubwa mbere ni duhereye ku vya vuba ni vyabaye Igitega mu gisagara ca Gitega muri quartier ya Karera ya kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, aho umwigeme yitwa Bukeyeneza Berize afite imyaka 27 avuka mu ntara ya Karusi muri komine ya Shombo, akaba yasanzwe aba muri Yoba aho nyene mu gisagara ca Gitega. Yagiriwe nabi n'abandi bagore bane, baramukorera bidakogwa mu kumusuka ipiripiri mu gihimba cirondoka, gushika n'ubu turiko turavuga akaba atarashobora gutora ubwenge. Abavyagirizwa rero batatu igipolisi cyaramaze kubafata kandi cyarababajije ntibabihakana. Ugira kane akaba ariko arabandanya arondegwa. Bakavuga rero ko bamwagiriza ko ngo yoba atwara umugabo w'umwe muri abo. Amatohoza ariko arabandanya kugira ngo ubwo bubisha bugayitse butuzwe kandi ababwagirizwa bashikirizwe ubutungane bishure ayo mabi bakoreye uwo mwigeme. Kubabwira amatohoza ari yakozwe n'igipolisi twabivuze hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nyene 2021 twari ajanye n'igandagurwa ry'uwitwa Kubwimana Thierry ryabereye muri Gasekebuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twaberetse babiri bari bafashwe bagirizwa iryo gandagurwa, turabereka kandi n'umukenyezi wiwe nawe nyene yavugwa muri iryo gandagurwa, turabereka n'uruhara umwe wese yari yagize dufatiye ku matohoza y'igipolisi. Babo rero barashikirizwa ubutungane, ariko amatohoza ntiyaheze. Igipolisi cyarabandanije amatohoza ku buryo ubu naho cafashe abandi babiri bavugwa muri urwo rupfu, dufatiye ku matohoza igipolisi imaze gushikako. Uwa mbere n'uwitwa Irakoze Olivier, uwo nawe akaba yagirizwa ko ari we yari afise telefone y'umuhisi ujya Kubwimana Thierry, baraye bamugandaguye. Igipolisi cyarashoboye kubibona gikoresheje ubuhinga bwa none, kirabona neza ko uwo muntu ari we yarayifise kandi kimaze kumufata ntiyabihakanye. Yaravuze ko ari we yarayifise, aravuga yuko ari nawe yaciye akuramwo kariya gakarata kaba kari imbere, karti bita karti simu arakavungagura, ariko igipolisi cyari cyamaze kubimutelefona ko kirabona neza aho yarari. Ubundi yafashwe n'uwitwa Bigirimana Jean Marie batazira Ndagije. Uyu nawe akaba yarimwo muri burya bubisha kandi akaba nawe nyene atabihakana, amaze kuvyagirizwa kuko hari n'abantu yabwiye yuko bijya bintu byaraye bibaye. Hari abantu yabwiye ngo twari akantu twagize mu Gasekebuye ngo ntaco twarose cy'amahera ngo muga twaje twisha umuntu. Rero kandi babimwagirije mbere n'uyu wundi nyene yari afite telefone abimwagirije ntiyashoboye kubihakana. Bikaboneka rero ko nawe nyene yari muri burya bubisha. Aha rero icyo twomenyesha nuko aba babiri nabo baca nabo nyene bazocashikiza ubutungane kugira bubandanirize hamwe iyo dossier, ariko tukamenyesha yuko itohozwa ku rupfu kwigandagurwa bunyamaswa ry'uriya muntu bibandanya. Igipolisi kiracari bandanya gushikaho kizofata uwo wese yoba yaragize uruhara ubwo ari bwo bwose mu bijanye na burya bubisha na kirya caha cakozwe. Kwa kabiri no mwaka wa 2021 hariho ubugene bwari butekanijwe kuwanga mu gisagara ca Bujumbura, bwari kugirwa n'uwitwa Benilde Audran Ininahazwe, uwo n'umugabo
yari kwabira na Rukristo cyangwa Rukristo na Emerine Ndayishimiye. Ubu bugeni rero ntibwabaye igihe bwagira bube kubera kuko uyu mukenyezi atabonetse, umugabo we bavuga ko yamurondeye akamubura, kandi yarituye igipolisi cy'amatohoza kugira ngo kimufashe kurondera uyu mugore wiwe. Tuvuga ko ari umugore wiwe twisunze amategeko kuko igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 bari bagize ubugeni bwisunze amategeko, bumwe bakunze kwita ngo ni etat civil. Burya rero nibwo bugeni bwisunze amategeko igihugu kigenderako, ibisigaye byo guca mu rushengero n'ahandi nivyo vy'ivyo wumva bitabaye muri ico gihe. Turavye rero amategeko, aba bantu barubatse byisunze amategeko. Ico gituma rero uyu mugabo yituye igipolisi kugira ngo kimufashe kurondera uyu mugore wiwe aho yoba aherereye. Igipolisi rero cyatangwa amatohoza kigasaba uwo wese yobona aho uyu mugore aherereye ko yoca akimenyesha menshi igipolisi kimwegereye aherereye kugira ngo uwo mugore aheza aboneke, hanyuma ibikurikira ashikiza umugabo wiwe, hanyuma ibikurikira biheze bibandanye. Ukwezi gahinyuza bahariwe kwishikira ku rubuga kuraba neza ingene amakori n'amatagisi y'amakomine ariko aratozwa mu gihugu cy'u Burundi. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje ko ku kwezi kose kwa ntwarante umwaka wa 2021 ari ukwezi gahinyuza kwahariwe ukwishikira ku rubuga guteza imbere itozwa ry'amakori n'amatagisi y'amakomine mu Burundi bwose. Ubushikiranganje bubanje kwibutsa ko kuva bigenekerezo rya 2025 gushika ku rya 31/0 uyu mwaka bwatunganije igikorwa nk'ico mu makomine 10 kuri 119 agize Uburundi, ariyo Yaya, Giharo, Gitega, Kayogoro, Kayanza, Mutimbuzi, Muyinga, Ngozi, Rugombo, Nyanzarake na Rumonge, aho byatumye buronka akarusho k'amafaranga y'amarundi arenga imiliyoni 66. Ivyatumye buca bushishikara ico gikorwa ku makomine 3 agize igisagara ca Bujumbura, ariyo Ntahangwa, Mukaza na Muha ku magenekerezo ya 6 gushika ku 13 Ruhuhuma uyu mwaka nyene. Butewe intege kandi n'akarusho k'amafaranga y'amarundi arenga imiliyoni 129 bwaronse muri iyo indwi imwe gusa mu gisagara ca Bujumbura. Ubushikiranganje bwace bufata ingingo yo gutunganya ico gikorwa mu gihugu cose kandi kimare ukwezi kose, ariko ku kwezi kwa ntwarante twaraye dutanguye. Ivyo rero bikaba vyabaye mu ntumbero yo kongereza ayo makori n'amatagisi atozwa n'amakomine kugira ngo amenyekane neza, maze amakomine azohore yunganirwa na leta bafatiye ku bushobozi bwa komine imwe imwe yose atawanja wangura. Mu kurangura neza rero ico gikorwa, imigwi y'abahinga n'indongozi muri ubwo bushikiranganje bararungitswe mu makomine yose agize kino gihugu cy'u Burundi kugira ngo bafashe bongere batera intege abatoza kori bashasha n'abarongoye ayo makomine muri ico gikorwa. Ngaha tukamenyesha yuko abahora arabatoza kori bahagaritswe mu gihugu cose, mbere
abahora batoza ikori muri ya makomine 10 ya mbere yatangurirwa ko kino gikorwa namwe atatunga mu gisagara ca Bujumbura bobo bakaba barahagaritswe burundu. Tukabamenyesha ko rero twamenyesha rero yuko uno munsi ico gikorwa kiriko kirakogwa mu Burundi bwose n'abatoza kori bashasha bamwe muri gwagwaruka bari ruherutse kwa gusasumwa gwaruka gwize utararonka akazi gwari ruherutse gusasumwa kubera ico gikorwa ari igikorwa c'igihugu categetswe n'abarongoye buno Burundi. Ubushikiranganje burasavye abajejwe intwaro igipolisi abo bose kino gikorwa cerekeye indongozi zose n'abene gihugu bose kwitanga batiziganya mu gushigikira no gukurikirana ico gikorwa kugira ngo kibone kugenda neza kurusha. Murakoze. Mu gusozera ikiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru yerekanye uwafashwe ariko yiga inyigisho z'ibisongerezi mu gipolisi atabifitiye uruhusha kubera imyaka yiwe itabimwemerera. Umuvugizi w'igipolisi akamenyesha ko amatohoza abandanya no kubandi buba barinjiye mu gipolisi batabifitiye uruhusha. Uyu mubona yitwa Nimbeshejeho Frego, akaba yari mu rwego rw'igipolisi muri baba polisi binjira bashasha binjira mu mwaka wa 2019. Akaba uno munsi cyo kimwe n'abagenzi we bari muri wa mwaka wo kwimenyereza akazi, baraheje ivyigwa by'igipolisi bari mu mwaka wo kwimenyereza akazi. Akaba rero yafashwe vyagiye kubonekana yuko yinjiye akoresheje ubusuma. Mu kubesha imyaka yiwe hari impapuro zindi igipolisi cahavuye gitora kirabona neza imyaka yiwe y'ukuri, mu gihe mu kwinjira mu gisata c'ibisongerezi vy'intwazangabo cyo kimwe mbere no mu ntwazangabo cyo kimwe mbere no mu bapolisi bato bato abinjira bategeza kuba bafite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Wewe impapuro za yakoresheje mu kwinjira zerekana ko koko akwije iyo myaka. Barabona kumureka arinjira arakora ibibazo arabitora hanyuma ariga imyaka ibiri yose. Ubu rero yari mu mwaka wa gatatu ari wo kwimenyereza akazi, ariko baciye basanga afise imyaka ahubwo 34 ku mpapuro ziwe z'ukuri igipolisi catoye. Ubu rero murabona ko yafashwe aca abanza guhanirwa icaha cyo kwikoresha impapuro za magendu isanzwe gitekanijwe n'igitabo mpanavyaha, hanyuma akaba aciye nafutswa burundu mu rwego rw'igipolisi. Arakamo twoshikiriza nakagakurikira nuko iyo urwego rw'ipolisi ubushikiranganje buriko burinjiza abapolisi bashasha twama tuvuga yuko kizira kubesha kuba bashaka kwinjira mu rwego rw'ipolisi, kizira kandi gukoresha impapuro z'ububeshi za magendu, kandi ko n'ababazi bahaye amatohoza azobandanya uwo bizoboneka aho bizobonekera hose, yaba kiriko ariga yaba yahejeje kwiga ariko arimenyereza nk'uyu yaba yamaze no gutangura akazi nubwo akazi bakamaze ku myaka 5 canke irenga, aho bimenyekaniye hose acafatwa agaca afungwa ico caha c'ububeshi yagize cyo kwiga akoresha impapuro za magendo, kandi agaca afutwa burundu ubwo bw'ipolisi. Ara turabibereza iyo turiko turabivuga hari abantu baguma bibaza ngo nivyo gufyira. No kuvuga ko no sukuru uyu gusa ayo matohoza arabandanya kwa polisi bose binjiye mu gipolisi bushasha. Urazi ko abapolisi ba mbere twatanguye kubinjiza mu mwaka wa 2011 niho twatangura kwinjiza abapolisi bashasha. Urazi ko igipolisi cabayeho gishasha mu mwaka wa 2004 tariki 31 z'ukwezi kwa Kigarama, niho igipolisi cabayeho gishasha kigizwe n'abari bavuye mu migwi n'imihari yaho zigwana hamwe n'abahora bagwana bari muri leta. Ico gihe haba igipolisi gishasha. Murazi ko abapolisi bashasha twatanguye kwinjiza bushasha bataciye muri iyo migwi cyangwa babe bahoze muri leta, batanguye kwinjira mu mwaka wa 2011 bari abo mu rwego rw'intwazangabo. Guhera rero kuri abo n'abagiye barabakurikira gushika no munsi gushika kuri bamwe duheruka kwinjiza ubunyene ubu amatohoza kuri bo aguma bandanya. Umuntu wese azi ko yinjiye
abanje gukoresha impapuro za magendo, abesha imyaka, abesha amashuri afise, abeshe ko yubatse cyangwa ko atubatse kandi yubatse, abeshe ko ataravyara kandi yaravyaye. Abo bose aho bimenyekana hose aca afatwa agafungwa agakorerwa dosi ijanye n'ubwo bubeshe yagize ko n'ivyaha bitegekanijwe n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi, hanyuma agaca kandi yirukanwa mu rwego.